ariko kumva yuko uri umuntu w'umu analyste akomeye ahubwo ari wowe ukwiye kwigisha abarundi yuko utahura urugamba rwa Tabara kubasumbya n'abarurimwo. Shame on you, really shame on you, kubera yuko uri kurimaramaza gusa ingaruka wari witeze ngo uri kurangisha Tabara bituma abantu bayikunda no gusoma. Ndashimiye abo bantu bose bari mu ngendo bavuga ngo bariko bagwanya Tabara, kubera yuko bariko baratuma n'abantu bayikunda no gusoma. Daboro jewe barantumye ndayikunda kuko nibo bantumye kuyirondera nkayimenya nkasanga ndanayikunda cyane gose nkanahaguruka bigatuma n'abandi benshi bahaguruka. Intererano iriko iraduga gusumba, abagomba gushigikira bariko baraduga gusumba, abumva urugamba rw'abatabazi no hanze y'abarundi bariko baraba benshi gusumba. Ni ukuvuga yuko uzohava usanga wewe ari wewe wagiye ufasha ahubwo no kugira ngo inamenyekane, mugabo ukabigira n'inzigo n'ishari utari bien intentionné, ariko bigatanga ingaruka nziza utari unarindiriye. Ni ukuvuga ko n'umunsi bazoshika bagakora ivyo bategerezwa gukora, kandi uwo munsi uzoshika wewe uzoba uriko uramaramara, babandi bose wibaza ngo wariko urabesha ubabone bobo bariko baravuga amateka, bariko baravuga ati wewe kubera wariko urabesha wewe niwe watumye ahubwo tunayikunda gusumba, uzoba uriko uyaga iki? Hari abantu bibaza ngo turaza ngaha ngo tuba turiko ngo turasegereza abarundi cane, no, ahubwo ubifate nka invitation d'honneur, ubifate nk'uko uri privilegié kubona uza no kuvyumviriza ukanabibwirwa, kubera ko uriko urahabwa opportunité yo kugira ico ufashije kugira ngo ibintu bihinduke mu Burundi, kugira ngo ejo abandi nibaza bakavuga bati ngibi ivyo twakoze, nawe uzuronka ico uzovuga. Bifate ko ari urukundo kugira ngo umenye wewe nk'umurundi yuko na wewe uhawe opportunité yo kugira ico ufashije kugira ngo igihugu kihinduke. Ariko rero tugendere ku ma facts. Aha ku ma réseaux sociaux umuntu akura amakuru ya Tabara akayikura mu ma space gutyo oye, ntazi n'abariko baravuga bari bo, ntazi n'igituma bariko baravuga. Muze munarabe neza n'ababa bariko barayivuga vyitwa ngo n'abanyamurenge, muze murabe ntibaba bakeneye no kuvugana n'umuntu n'umwe aza yiyemera nk'umuntu wa Tabara kugira ngo basharanginge. Abari ngaha bariko barumviriza navuze ati bakeneye kuza bavuga ati ibibazo ngibi ndafise aba akamuna nawe nyene ndaza arazi ibitari bikeyi, aba jewe naje ndafise historique ndashobora kugenda nkaraba nkakuba umuntu tukaganira nkavuga ati aho habaye iki hariya habaye iki, ariko umuntu aza avuga ibintu biri presi. Kubera yuko ifoko dutangura kumenyera gukuramwo ibintu vy'esako, kuko ibintu by'abantu baba bavuga amajambo menshi bafise imigambi yo kugira ngo umuntu yiyumvire iki. Hariho umuntu ashobora guhera kuwa mbere gushika kuwa mungu ariko arabesha ikintu kandi akaba afise igituma ariko arabikora. Abo bantu rero baba bariko baramwumviriza batazi uwo bariko barumviriza nabo nyene, ubuye dutanguye gutangura kuvuga ati menya ivyo wumvise ubicishe mu kamiminisho, ugende ubaze utohoze nawe umenye ivyo uriko urumviriza. Kumvikanye neza Malheureusement agomba kongerako ikimbabaza nuko nyine ndi umunyamurenge ariko sinabaye muri Congo akuriye Burundi. Aho ibirere bavuga nyene byo leta barikoreramo yicamo abantu b'abanyamurenge ndabyumva, ariko simbizi sindahagera, cyo gituma ndashobora gupresiza gutanga amakuru kuko ntabanyazi nyene naho karere ntakazi, ariko numva ndabyumva kandi biratambuka ku bantu nyene bazi biriya burere bwiriya mu Minembwe ngo Tabara nyene ifatikanya nabo bamayimayi mu kurasa abo bene wacu.
turabyumva kandi bikavugwa nyine na bene wacu baba muri turiya turere bigatuma duhita tubikonfirima ubwo rero none se Joe sa abo bakubariye ngo leta n'abicanyi bagusiguriye iki kuri Gumino urayizi Gumino ya ndayumva abo bakubariye ngo Gumino ni iki mbega Gumino itandukanye na Twirwaneho urabyumva bakubariye ko Gumino ari iki Gumino wayitandukanije na Twirwaneho cyangwa wabivugamo muri byose nabitandukanije kuko si bimwe ya si bimwe avuga ko none Gumino bakubariye ko ari iki ari abasore b'abanyamurenge bahagurukiye kurwanya uburenganzira bwabo kutava hariya muri kariya karere ngo hagire ahandi hantu bazajanwa rero Leta Itabara nayo ngo yari yarahawe ariko kuvuga ibintu udafitiye fagiti burya ntabwo biba bisona neza nta n'ukuntu wabidafana reka noneho tujye tubikurikirana gusa nanahagararira aho ngaho gusa numva ngo bafata ngo mayimayi yari yarabemereye ko izobaha inzira bagatambuka ikanabafasha kurasa mu Burundi Gumino Leta Itabara hanyuma oya reka twigumire kuri Gumino kuko Leta Itabara yagwanye na Gumino bakubariye ko ari iki ntacyo nasubiza Gumino numva nabo ari abasore b'abanyamurenge bansa akavuyo kuko k'imihariza igwaniza kubarasa mu karere k'iwabo none abo banyamurenge bansi imihariza gutera akavuyo iwabo hanyuma bakagenda gutabaza neva bobo ubavuga kwiki ubona neva yari kuba umuntu abatabara kuko icyo gihe bagiye kumutabaza twe twari 2,300 twahunze intwaro yiwe twari dufise abandi 100 bari mu busho afunze b'inzirakarengane twari dufise abandi 100 yishe wewe ubiravye tugirira analize dusigurira ingene abanyamurenge bashobora kumva yuko umutabazi wabo ashobora kuba neva ubitahura gute wewe abari biyumviriye uko kugira ngo bafate umwanzi umva abazi bateye Burundi iri kuba Leta Itabara umwanzi bamugwanishije umwanzi wiwe kugira abo FDR ishaka kurasa ubutegetsi bw'u Rwanda baza n'abasirikare b'abanya bayihuze na FDR bo hanyuma Itabara nimba ishaka kurasa bazane kiriya gisirikare cya neva nacyo kirasane Itabara ibo babaje arekare ngira ni iyo ide baba bafite baragize iyo ide ariko urabona yuko bikwegeye itara rishushe mu gahuzu rirabaturira mu nyuma niyo mpamvu tumwe baraswa none ko yaje oya none niyo mpamvu ituma abantu barasa bande barasa abo kwegeye kwa gisirikare cyangwa kugira ngo kirase Itabara ubona ko bari gusibisa ibyo mushatse kuvuga connection yawe nuko itugora nari gushima yuko tubanira tuganira ariko ndabona connection yawe igoranye oya narivuze mbega abo bagiye kuzana igisirikare cyane kuze kirase Itabara hama nibo ko barasibisa konsekansi zo kuraswa na Itabara
leta bara nta na hamwe iriko irabarasa. Ugende nkuko wavyemeye na wewe, ntavyo ubona vy'ukuri aba mu matangazo ya Twigwaneho, aba ya M23 canke ya AFC bose hamwe, nta na hamwe ubona yuko leta bara iriko irica abanyamulenge. Ivyo woye nawe wabivuze uti ni ibintu bivugirwa ngaha nyene ku mihanda, ariko ico tubona mu matangazo yabo coco nuko igisoda c'Uburundi kiriko kirabica, kiriko kirahangana nabo kandi ata gituma na kimwe bariko barahangana. Hanyuma rero aho nariko ndakubarira nti barakwegeye ikara rishushe mu mpuzu, none n'ubu ririko rirabaturira. Nivyo nariko ndakubarira, igisoda c'Uburundi ubundi kwibaza yuko cari kuba igisoda ca neva kikaba arico gikingira abanyamulenge kidashoboye gukingira abarundi, navyo urumva ko vyarimo ikibazo. Ariko leta bara ubwayo, leta bara ntaho yagiye ivuga ngo iragiye gutumbera abanyamulenge ngiye kubarasa, ariko itewe ikivuna abayiteye, hanyuma abo bibabaje bagaca bumva yuko bateza gukorana na neva kugira ngo bagende kuyibeshera. Ivyo ni ibintu vya propagande tumenyereye. Jesse nibaza ko ari imbabazi bagize zo kuza gucunga abanyamulenge, uko badefanda bavuga ati bashaka kugwanyiza umwanzi kure, nka kumwe abanyarwanda bavuga bati nta gihugu bafite cyo kugwaniramo, umwanzi bazamusanga iyo ari. Ni ngiyo optike nyine bari abo kwa neva nabo bagendeyemo, usanga n'ibintu byinshi bashaka gukopera batanabishoboye, bashaka gukopera ku bandi bateye imbere bo bataranagira n'aho bagera, bumva ngo bagashaka kuja kugwanyiriza umwanzi iyo ari ngo bamusange. Naho ubundi kuja gucungira abanyamulenge muri hariya mu turere twabo ntago ariyo objectif ituma bagenda ruguru iriya misozi miremire, ko n'uwo babeshe wese ngo baje kumucungera umutekano w'umunyamulenge baba bamubesha, kuko sico kiba cabajanye. Niko tubitahura natwe, tubitahura kumwe. Reka twumve. Wakoze cyane Joel. Ndabona uwaduze yitwa André. Karibu cyane André, wari wasabye ijambo, hari ico wagomba gushikiriza cyane kubaza? Ndondeza urakoze, urakoze kumpa akanya. Ngewe nturuka muri Noro, muri Noro yande nturuka muri Noro, so ikibazo cy'amo Noro yahe ya Noro muri Kongo, hari mu burasirazuba bwa Kongo. Kiriya kibazo cy'abasirikare b'abarundi batwikiye amazu hariya ku mavileji bita ku Nturo na biriya bice bitandukanye byose byo mu burasirazuba bwa Kongo, ingabo z'Uburundi ziba zirimo, niho nturuka. So n'ibindi bibazo bitandukanye by'aho muri side, abo bita abanyamulenge, twese turi abasiriviva. Ni ukuvuga ngo ibibazo bitandukanye leta ya Kongo iteza hariya mu burasirazuba bwa Kongo no muri side turi common, tubihuriyeho twese. Ndi kumva uyu Ndondeza asa nk'asobanukiwe amakuru cyane arebana na Red Tabara ikorera muri side, so ariko yigeze abaza uyu mugabo, yavuze yuko ari umunyamulenge, ariko hari ibibazo bimwe na bimwe atagiye asubiza birebana na Gumino. Twebwe abaturuka mu burasirazuba bwa Kongo muri Nord Kivu ndetse n'abanyamulenge muri rusange, twese ntago twemera Gumino, kubera ko Gumino ntabwo iri mu bantu, ntabwo iri mu mutwe uharanira inyungu z'abakongomani bavuga ikinyarwanda, cyane cyane abatutsi bo muri Noro ndetse n'abanyamulenge bo muri site. Gumino abayobozi bayo barimo ba Nyamusaraba n'abo ngabo bavuga yuko bakorana na leta y'u Burundi, ariko nta makuru tugenda dukurikira ku masocial media. Gusa Gumino yo amakuru yayo ndayazi ko ishyigikiwe n'abo bita Akagara, aribo bantu basa nkaho bari kuri leta ya Kongo idutera cyangwa se iduteza bino bibazo, ku buryo ki
ibyagiye bituma twomunganira hirya no hino ku isi duhunga kubera ko abana babo yabataye hirya. So rero ndaza kubaza Ndondeza, sinzi niba yahostinze nk'umuntu uhostinze ushyigikiye Red Tabara, cyangwa se niba hari amakuru atandukanye yo muri Red Tabara azi, nkaba na proceeding nkajya mbere nkamubaza ikibazo ubwo yansobanurira neza kugira ngo mbone uko njya mbere. Yego urakoze cyane Andre. Jewe naragiye ndarondera ndamenya Red Tabara, ndayikunda ndayishigikira, ndiha nitumye jewe nyene yuko ngiye kuyisigurira n'abandi. Sindi umuvugizi wayo, ndi umuntu ayikunda ayishigikira kuva ku gashatsi ka mbere gushika ku rwara rw'akanoga gahererezi. Urakoze cyane. Ni ukuvuga ngo mu kinyarwanda ariko ni kimwe n'ikirundi tuvuga ko ubwo uri umugenerwabikorwa wayo. Ni ukuvuga ngo inyungu za Red Tabara, ibyo iharanira kugeraho, n'abirwanirira, mbese n'ahazaza hayo, ibyiza byayo, mbese n'ibyo byiza byawe. Ego. Reka njye mbere. Muri Sud, ndavuga ku Banyamurenge, bavuga yuko Red Tabara ibatera, cyangwa se nayo iri mu bantu babica. Kandi waje gusobanura uvuga yuko inyeshyamba ziorganiza, cyangwa se nk'uko hatanze urugero FPR, kandi natwe twese twarabonye ko ifite aho yiorganirije ni mu Bugande, ntabwo ari ihishwa, ariko inyeshyamba aho ziba ziri hose kugira ngo zigere ku ntsinzi ni uko ziba zishyigikiwe n'icyo gihugu ziri kwiteguriramo. Ubwo rero tukibaza, ese aho Red Tabara iri kugira ngo izagere ibyo igeraho, ni uko igomba kuba hari umuntu uri kwisunika n'uwayihaye icumbi ni leta ya Kongo, kandi leta ya Kongo iratwica, igakora irondakoko muri rusange, mbese twagizweho ingaruka nuko itatwitayeho bitewe nuko idushinja yuko tutari abenegihugu, kandi ariho twavukiye, ariho twisanze. None ahari kuba icumbikiwe na leta igirana n'aba baturage bayo, ibyo ntibishobora kuba byatuma Red Tabara ishobora kuba natwe yatugira nabi, cyangwa ikagira nabi muri Sud Kivu, kugira ngo bose wayo cyangwa uwayicumbikiye ari leta ya Kongo iyibone neza. Icyo ni ikibazo cya mbere. Nuko insubiza ndaza kubaza ikindi. Andre, ikibazo cyawe kirumvikana. Ukeneye kumenya, wavuze ati Red Tabara icumbikiwe na leta ya Kongo, hanyuma nimba icumbikiwe na leta ya Kongo kandi leta ya Kongo nayo mukaba muriko murahangana, urumva na Red Tabara nayo nyene ishobora kuja muri ako ishobora gufatwa cyo kimwe nk'ishigikiwe na leta ya Kongo. Ariko gufata nibaze yuko aho hari ahantu wihendeye, kubera kuvuga ngo Red Tabara icumbikiwe na leta ya Kongo ni nk'uko wavuga yuko M23 icumbikiwe na leta ya Kongo. Eske M23 uno munsi icumbikiwe na leta ya Kongo? M23 itandukanye na Red Tabara, yo iharanira uburenganzira bwayo, ni abanyekongo ubwayo bari kurwanira mu gihugu cyabo, ntabwo bacumbikiwe. Ni umwana uri gusaba se cyangwa nyina ibyo nyina cyangwa se atamuhaye. Bitandukanye rero n'umwana waturutse hirya. Ubwo Red Tabara yavuye mu Burundi, ni urugero. Ise wa Red Tabara ni guverinoma ya Kongo. Ubwo bo bagiye ni abashyitsi muri Kongo. Ibyo rero wibishyira mu gatebo kamwe. Yes. Sinibaza yuko Red Tabara kugira ngo igende hariya igucumbikira hariya yasabye uruhusha leta ya Kongo. Ikindi naco sinibaza yuko Red Tabara ibayeyo kubera yuko yakiriwe icungerewe na leta ya Kongo, kuko nk'uko bizi leta ya Kongo ubu iriko ikorana na leta y'u Burundi, basangiye urugamba. Igisoda ca leta ya Kongo gikorana n'igisoda ca leta y'u Burundi, bari kumwe kandi bariko bagwana nk'uko uriko urabivuga, n'abana bariko barondera uburenganzira n'abanyagihugu babo. Ni ukuvuga rero nta kuntu na kumwe
leta ya Congo ifatanye na leta y'u Burundi n'ibisoda vyabo vyoca biha ikaze bigacumbikira Tabara, kandi Tabara atakindi yipfuza, atakindi rota, atakindi bavyuka bakora atari kwitegurira gutera leta y'u Burundi. Ivyo nawe uravyumva yuko ivyo bintu bitoshobora kumakinga sense. None wewe wovyisigurira gute yuko abagwanya leta y'u Burundi bakigwa na leta ya Congo ifatanye kandi na leta y'u Burundi? Okay, urakoze cyane nabyumvise, urakoze. Icya kabiri, muri leta ya Congo ifatanya na FDLR. FDLR ni uriya mutwe ugizwe n'abasize bishe abatutsi mu Rwanda, bajya muri Congo, bageze muri Congo bahungana n'intwaro zabo, ubu barafatanya ku rugamba kugira ngo bameneshe abavuga ikinyarwanda bo muri Nord. Ni ukuvuga ngo bafatanya na leta ya Congo. Ese ubu ngubu leta ya Congo ivuze ati Red Tabara mudufashe, namwe mufatanye natwe tugire imbaraga, asigariye turwanye bano bantu baturwanya. Ubwo Red Tabara wenda nubwo utari umuvugizi wayo, wowe mu mboni yawe ubona yabyakiritse? Icyo nokumenyesha coco nuko Tabara nta kuntu na kumwe yoza ngo iriko yifatanya na leta ya Congo. Ndagusubiriramwo, leta ya Congo ifatanye na leta y'u Burundi. Leta y'u Burundi ifise umwasi witwa Red Tabara. Rero nta kuntu na kumwe abo bantu bashobora gufatana ngo bagize ngo ico bakora ngo bagenda kurwanya abantu bariko barondera ico M23 iriko irarondera. Je ndayumvirije, nzi yuko bariko barondera intwari ibereye, nzi ko ari abantu b'abakongomani bavuga bati hariho ukungene igihugu cacu cagovye kudukumira, ntikinadukingire. Ubu rero ivyo bintu twabihaze, tuzokwigwanaho, turashizeho imigwi yacu, turafashe inkoho tugira duhangane, hanyuma aho tugenda dufata tuhashire intwari ibereye, tuhashire igituma ivy'Imana yahezagije Congo bifasha abantu baho oye, tugarukane impunzi zari zihari, batahe, tubahamagara aho bari mu mahanga, batahe bubake igihugu cabo. Iyo bariko baravuga ivyo oye, na leta Tabara nivyo bariko bavuga ivyo nyene, ariko ku Burundi nta kuntu rero na kumwe leta Tabara izogenda gufatana n'umwasi wayo ngo ugende kurwanya abantu bariko basaba ivyo nayo nyene iriko irasaba. Ukoreshe ubwenge bwawe, uraza kumva ko bidakunda. Ntibikunda uno munsi, ntibizonakunda. Sawa, merci. Muri kiriya gice Red Tabara irimo harimwo umugabo bita harimwo Gumino ni igice kikuye kuri Twirwaneho yo buno ifatanije na M23 na AFC bitewe nuko ibibazo ari rusange. Ese uriya mugabo ba Nyamusaraba na Gumino bari muri ibyo bice biraho, muri ibyo bice na Red Tabara irimo, mubyumva we mwumva mute, mumukarifiya mute, mubona mbese wowe mu mboni yawe n'ubusesenguzi bwawe, umutwe wa Gumino n'abo ba Nyamusaraba bakorana nawo, wowe bakarifiye ute iyo usesenguye ibyo bibazo biri umwo ngumwo, ubibona ute ku mboni yawe? Aho hantu uvuze Gumino ya Nyamusaraba iri aho Red Tabara iri, woshobora kubarira bariko baratwumviriza ni mu gace kahe? Njyewe ndi muri Nord, ariko abo muri Sud baduha amakuru y'uko iyo Gumino nayo iri aho ngaho muri Nord, nako muri Sud. Noneho yo ikaba ifite abantu abayishyigikiye bahuriye mu gace bita Akagara, ni nk'akagurupe bita Akagara bayishyigikiye, ni muri za Sud Kivu, muri ibyo bice namwe muri iyo byegere muri Sud Kivu. Ariko aho ngaho nakubazaga amakuru ko waba uyizi, uko wayikarifiya, iyo uyibona ute muri rusange? Ushaka wansubiza cyangwa ntunsubiza, ariko Nyamusaraba nawe ndabishobora kubikwishura, nari nanabigarutseko. Nyamusaraba
niwe yagiye kuzana gukorana na leta y'u Burundi kugira ngo baze gutera leta bara Gumino na leta bara baragwanye kandi cyane si abantu bafatanye bari kumwe bashobora kuba babana kubera ko Gumino niyikorana na leta y'u Burundi. Nico gituma rero ugenda mu matohoza yawe ugenda ubaze ako gace baba bariko barakubwira karimo Gumino nka Nyamusaraba bakaba bari kumwe na leta bara hafi na hafi ni hehe niwahamenya uzugaruka utubarire ariko ubundi Gumino na Nyamusaraba nibo bagiye gukorana na leta y'u Burundi niyo bahanganye. Okay, Naco gituma kandi urakoze impamvu ayo makuru yose muri rusange nari nyazi, ariko ikintu kinshimishije cyane nuko nivuganiye noneho by'umwihariko n'umuntu uturuka mu Burundi noneho akaba avuga ati yuko ashyigikiye Red Tabara. Bo ni ukuvuga ngo amakuru nari nyafite, ariko numvaga ko nawe usanisha cyangwa se ukonfirima amakuru nari nsanzwe mfite mu ntekerezo zanjye. So ni ukuvuga ngo muri Kongo twemera kuvuga amoko nk'uko tuvuga abatutsi, abahutu, abatwa, kimwe n'uko no mu Burundi namwe nzi yuko buri muntu wese ari confidence y'icyo ari cyo. Amoko muravuga nk'abatwa, abahutu, murabavuga namwe siko biri? Unfortunately hariho abantu bakiri muri ivyo bintu mu Burundi mu bintu vy'abahutu n'abatutsi n'abatwa namwe muri ariko Abarundi. hariho n'abandi ariko mu Barundi hariho n'abandi bantu benshi cyane rwose batahura yuko ivyo bintu by'ubwoko atari ico kibazo. Bavuga bati ahubwo ikibazo n'ababikoresha kubera inyungu zabo. Bakagomba kuba abatutsi isumba zose canke bagomba kuba abahutu isumba zose kubera bafite ibintu ariko barakurikirana. Ivyo bintu ni ibintu nko muri Congo iyo bariko baravuga ubwoko bw'abantu ho urashobora kuvuga uti hariho nabo biba bifite sens, ugasanga abantu bo mu bwoko ubuye bafise n'ikirimi cabo, bafise n'aho baba, bafise imico yabo, nubwo bose ari abakongomani ugasanga barafise n'ikintu kinabatandukanye. Twebwe mu Burundi nta gace k'abahutu kabaho canke agace k'abatutsi, twese tuba tuvanganye. N'iyo umuntu aje kwiyumvamwo ubuhutu canke akiyumvamwo ubututsi, hari aho haba ubwicanyi ugasanga abatutsi bariko baricwa ko ari abatutsi canke abahutu bariko baricwa ko ari abahutu. Ariko je nk'umuntu ndavuga ati ikintu kibereye no kugira intwaro ibereye ikingira abantu bose. Nta muntu akwiye kwicwa kubera ari umuhutu canke ngo yicwe kubera ari umututsi. Twese turashobora kuba Abarundi duharanira intwaro ibereye mu gihugu c'u Burundi tukabana neza. Nakumvise buri muntu wese uko yavutse wowe wubaha ko ari kiremwa muntu, as long as abahumeka afite ingingo zose mwese muri rusange, mbese akaba ari human being cyangwa ari etre vivant. Ni ukuvuga ngo dasiti icyo kirahagije kugira ngo uburenganzira bwe bwubahirizwe mu buryo bwose bushoboka. Ndumva ariyo position yawe. Niyo position yanjye. Urakoze kandi ndashubijwe cyane rwose, kiretse wenda niba nawe hari ibyo wambaza muri Noro aho nturuka. Navuyeyo muri 1996, maze imyaka 30 mu buhungiro, ubundi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko ari abari muri Burasirazuba bwa Kongo no muri Sud Kivu, kubera ko ariho nturuka. Amakuru nyakurikirana uko bwije nuko bukeye. Ni ukuvuga ngo ndi mu bihugu by'amahanga, ariko intekerezo naho nirirwa naho ngaho. Niba hari ikibazo wambaza cyangwa se nari inyunganizi dange cyangwa wambaza nta kibazo. Hari ikibazo nagomba kukubaza, kuko ibibazo waje kubaza ubundi waje ubifitiye amakuru, wari uzi ibisubizo byayo.
yego aba ivyo bintu vyagumyemo wari ubizi neza ye wodufasha ukadusigurira ni kubera iki usanga haba hariho abantu baba bariko baravuga leta barayarabiciye bakabivuga ariko baba batagomba gucisha mu kanwa bo ko aribo abantu bahanganye banavuge nuko hariho abanyamurenge bagiye gukorana n'igisoda c'i Burundi ni kubera iki ico kintu umenga hariho abantu baba batagomba kukivuga wowe ubibona gute cyuko hari abanyamurenge bashobora kuba baragiye gukorana n'igisirikare cy'u Burundi mbese biracitse muriko muramwumva mwebwe bo warumbajije ngo mbe kubera iki muriko abanyamurenge muramwumva André ariko aravuga Akamuna Celestin Habayiki bo ariko ngende kubumva ndikukumva muriko muramwumva ego okay André sindiko ndakumva ngira ndakubarure hanyuma uca usubira kugaruka siko kugira ngo bishobore gukenyuka kuko ndakeneye kumva inyishu zawe mbe kumengo yamanutse ndamubona umanuka usubire kuduga André turakurendereye ariko aravuga Pamela umureka akavuga okay aragarutse garutse warubajije ikibazo ati harimo abanyamurenge bakorana n'igisirikare cy'u Burundi ngo ariko ntabwo babivuga André uriko uravuga yes ntabwo uranyumva sorry ariko ni vyiza ko yomanuka akongera ukamuduza kugira ngo abaye yumvikane na hot twebwe turamwumva neza ariko ni vyiza ko yomanuka ukongera ukamuduza kugira wumve ikibazo ciwe Akamuna Celestin mwogerageza kuvuga kugira ndabe ko mwenda bumva twejewe ndakumva aravuga sinzi kuri ko wowe sinzi kuri kuri atwumva okay ari kibazo nibaza Akamuna ikibazo ni ndondetse ikibazo ni host sinzi host akwaye karatwumva sinzi ko noba ndagira mu kurindira katwumva ego ndiko ubu ndabumva okay narimbuza ati sinzi ko noba ndagira mu kurindira yuko André agaruka ntarasaba mikro kandi mbega André nibaza ko ikibazo cari wanje basha nariko ndumva Celestin sinzi ko André agarutse ariko André nimba ariko aratwumva ikibazo cari wanje yosubira agasaba mikro reka tube turakumva Celestin tugira igihugu